kera rero ngo uyu mwana avutse yabafise havuka baramuterera ikigabiro ciwe cerekana ko avuka mu muryango maze n'inyuma yo kuhakurira canke umuvyeyi wiwe inyuma yo kugenda agaheza gatorana kugira aronke itongo ry'umuryango berekane ko naho umuvyeyi apfuye hariho umwana yarasize mu ngo rugo vuga rero ko babanza kunywa amata amango bamaze kunywa amata rero umuhungu mukuru yaca bamuha icumujyase bakamuha inka imwe n'imfizi hanyuma agatorana n'abandi bana akaba ari we asubira mu bugabo bwase kuzogaba barumuna biwe niwe yaca hagarara mu kibanza yakagabana nka murumuna yiwe itangaje nuko bavuga ati bati nta mukobwa yatorana kwase yaravukanye n'abahungu kiretse yarabakobwa basa naho nyene n'ubu kera nta mukobwa yatorana kuri se afise umuryango urumva umaze kurongorwa ni waje gutorana ibuso se rero yaramugabiye inka iyo yarashobora kwitwara nako gutorana ntiyageza ntiyashobora rero gutorana abandi ngo itungo nijyanjanye ariko se we yaramugabiye yarashobora gutorana kera rero umugore yavyara abakobwa naho baba ari 10 atavyayemo umuhungu baheza guca ku mazi wa mugore agaca tekera utwiwe akabahitana abakobwa biwe bakigira kwiyangarira mu muryango ngashikira itongo n'inka ubu rero nibagisobanura abana nico twoshima kuko n'umuvyeyi yavyaye umukobwa umwe gusa batsindiye urugo naho yo pfakara ntibaca bamwirukana ubu rero kandi n'umukobwa amaze gusohoka amerewe neza mu rugo yagiyemo aragaruka itongo rya se agafuma arigurisha canke akarikotesha abantu bakarikoreramo ibindi bikorwa mugabo n'ubu rero naho bafite basaza babo ntushobora gutorana kimwe kwase umuhungu niwe aba aboneka nkuko ibintu ari ivyiwe gusumba umukobwa umugore rero nawe yavyaye ngo arashobora gutorana ku mugabo kuko atoranira abana nta vy'inyegu atorana kuko ntabari umwana wiwe inyegu no kuvuga ibikomoka kuri so Kazoza FM, be your own boss.